vyekeye amategeko gupanga no gupangisha ubwa mbere bitegekanijwe n'ingingo ya 12 y'igitabo kigenga itunganywa ry'amasentare n'ububasha bwayo. Ingingo ya 12 ivuga yuko ku bijanye no gupanga no gupangisha witura sentare y'intango. Sentare y'intango no kuvuga irya sentare yo muri zone aha mu gisagara ca Burundi cyangwa sentare mu makomine bari gukuru. Ariko ivyo ni kubijanye no gupanga bisanzwe amazu yo kuba mu bico. Ico bita bail commercial ku mazu y'idandarizo kudandarizamwo amategeko avuga ko witura sentare tribunal de commerce sentare y'ubudandaji. Urumva amategeko atandukanye ico bita bail commercial na bail simple. Bail commercial ni kuba amazu y'idandarizo hama na bail simple amazu asanzwe mu makazi yo kuba mu bico. Ubwa mbere umuntu yakiza gupanga bavuga amategeko nta ategekanya yuko kumvikana byonyene nyene inzu na nyene upanga. Iyo bumvikanye rero amasezerano yabo aheza akaja mu ngiro bitekanijwe n'ingingo y'amajana 376. Hariho izo n'inzu bita obligation du bailleur za nyene inzu. Nyene inzu arategerezwa gushira mu ngiro nyene gupanga nawe lokatera afise na obligation ziwe zitekanijwe n'ingingo y'amajana 385. Nawe ico iyo nzu bamuhaye ngapanga ateza kwifata neza. Ivyo bita ngo d'entretenir la maison en bon père de famille. Ica kabiri ni payer le picon. Kugira gusa nawe ugende wiryamire tezwa nde kwifata neza kandi kuriha igiciro. Iyo rero hageze aho ikiringo gihera amategeko ateganya mbe bavana gute. Ubwa mbere utangwa kumenya mbe witura sentare y'intango ijya kuri zone cyangwa kuri komine iyo yari iyo ayo masezerano yo gupanga asanzwe y'inzu zo kubamo cyangwa inzu zitsinze. Ariko iyo ari inzu zo kudandariza muri bail commercial ico bitose kandi kudandariza bwa mbere ahezwa nuko ikiringo mwumvikanye gihetse. Mwumvikanye imyaka 2 ikwiye mu amasezerano abahetse. Hanyuma ubundi burya ahiramwo ni igihe hagiye bari adirende cyane mu gihe atakiringo mwatomoye. Ico gihe umwe y'abanyene gupanga cyangwa gupangisha igihe gushaka ko ahera ico gihe amwandikira akayimumenyesha igihe amasezerano ashobora guhera. Nta muntu n'umwe yitunganiriza ico gihe wituye sentare zikabumviza ngo kirubanza senateri ko kirubanza hama ashikiye kwatunganiriza igitekanye n'amategeko kuri bail commercial. Amategeko ategekanya simo urumva baraguha umwanya barashiyemo akamwe k'ubuntu nacaga n'umunsi ngo yarusohotse kubera umwanya wo kwimura utuntu twawe umwanya bafata umwanya umuntu ariko ari mu gufata umwanya nko kuri izi nzu z'ubudandaji bail commercial baraguha amezi 6 y'ategeko n'amategeko. Muga ku bindi navyo ni umucamanza aheza akagereranya karabibereye karaba umwanya wowe waronse ahandi ushaka umwanya wowe washoboye kumura utuntu baraguha ikintu umwanya ikintu kiteza ngo kibe kinini. Urubanza rucika ruvuga ko nimba ari amahera ahera kweza kuyarika kandi n'ivyo abantu akayisohoka ntibagune umuntu ntaca aheberwa mu gihe atari soteza kuyarika. Kenshi amasentare iyo bitangura haba muri sentare y'intango cyangwa muri sentare y'ubudandaji babanza gushiramwo ingingo barakunda kugobekamwo akantu ati iyi ngingo ije mu ngiro niyo urubanza rwo bavunguruje. Akenshi ingingo bavuga ije mu ngiro ni iyo gusohoka hagati asohoka inzu kuva kimenyeshwa hano rubanza hama kandi ingingo ije mu ngiro niyo urubanza rufunguruje. Ni kubera hari umuburanya bubaciye ubwenge abaza ati nzoca ndabunguza hari umwanya uzosohoka nyuma y'imyaka 5. Ivyo rero kugira ngo ako kantu rero bigaheze ngo kicimye n'inzu nawe ico gituma umucamanza akunda gushiramo akantu ko aheza akayisohoka niyo urubanza rufunguruje. Aravuga ingingo nyine kuko aruciye muga hagati y'ingingo ya mbere kenshi bari gusohoka
ije mu ngiro y'urubanza rw'upfa rwose upfa musiga muraburana ku vyandi mahera yaraguheranye ariko inzu wayisohoye